Nshuti namwe bakunzi muriko murakurikirana imbonesha kure yanyu Look Media, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mu kiganiro Mvura Muganga. Mu kiganiro cacu Mvura Muganga uno munsi twashimye kubayagira kubijanye n'ingwara ya kanseri. Mbega havuzwe kanseri umuntu yokumva iki? Ico mwomenya coco nuko kanseri ari ingwara iri ubwoko bwinshi cane. Muramaze kumva bavuga kanseri y'ibere, muramaze kumva bavuga kanseri y'ugwinjiro rw'igitereko, muramaze kumva bavuga kanseri y'amahaha n'izindi. Ni ubwoko bwinshi bwa kanseri. Muri iki kiyago rero uno munsi muraza kumenya neza neza kanseri iri ubwoko bungahe, ingwara ya kanseri ifata gute, ivugwa gute. Mbega ingwara ya kanseri umuntu ayigwaye akayivuza irakira? Mbega ingwara za kanseri zitandukanye zifata abantu mu myaka ingahe? Abana n'abakuze bafatwa cyo kimwe n'ingwara ya kanseri? Inyishu z'ibibazo byose je ndiko ndibaza, kumbure namwe bwe mwibaza, ni muri kino kiyago Mvura Muganga, aho tuza kuyaga n'umuganga Harimenshi Jean Marie, uyo nawe akaba apima ingwara ya kanseri uko zitandukanye. Araza rero kutubwira ibitari bike kubijanye n'iyo ngwara, icokogwa kugira ngo umuntu yirinde ingwara ya kanseri. Eka mbere aranatubwira n'ingene ivugwa. Kandi rero ngo kanseri burya naho benshi bibaza ngo ntikira, ngo irakira. Byose ni muri kino kiyago. Mukanya isase tuba turi kumwe na muganga Harimenshi Jean Marie apima ingwara ya kanseri kugira ngo adusigurire byinshi bijanye n'ino ngwara. Kazi Dr. tubasabe mutwidondore, mutubwire n'ivyo mujejwe mu buzima bwa minsi yose. Jewe nitwa Dr. Jean Marie Harimenshi, umurundi, nkaba nize Université y'u Bujumbura, ico bita Médecine Générale kuri Université y'u Bujumbura kuva mu mwaka 1999 twajije mu 2006 kuri Université y'u Burundi. Hanyuma mu mwaka ndakora ndaba umuganga ico bita Médecin Généraliste. Mu nyuma ndagenda mu Bufaransa kunonosora ivyo gupima ingwara ya kanseri. Nagiye mu gihugu c'Ubufaransa mu mwaka w'2009, mpeza mu mwaka w'2014 imyaka itanu iheze. Hanyuma ndagira ibakwe ryo gukora mu Bufaransa mu bizi gupima kanseri. Hanyuma mu Bufaransa narakoze, mugabo navuga ati ndi umurundi, abarundi bene wacu barafise ibibazo ko narabibona ico gihe. Ugomba mu Burundi afise kanseri yategeza kwibika mu Rwanda canke muri Kenya canke muri Inde. Ndavuga rero ati nk'umuvukagihugu, nk'umuntu w'umurundi, nofasha abarundi bene wacu. Tusha turagira umugambi rero mu 2019 wo gushinga ikigo bita Bujapat, aha turi ikigo gipima kanseri. Nivyo dukora mu buzima bwacu bwa misi yose. Ego, murakoze cyane. Ingwara ya kanseri si ingwara abarundi bamenyereye cyane, hariho byinshi batayizi ko. Iyo havuzwe kanseri umuntu yokumva iki neza? Ni ingwara nyabaki? Ingwara ya kanseri nivyo abarundi ntibayimenyereye kubera ubuvuzi aho babugeze mu gihugu, aho abantu navuga inyigisho ko abantu biyumvira birahinduka. Nibaza yuko turavye nk'ino myaka 5 abantu bariko barimenyera, kuko ingwara ya kanseri iribonekeza kubera iki? Nashaka kubasigura yuko abarundi tugeze ku miliyoni 12-14 no kumenya yuko abarundi turi abantu nk'abandi, uko abandi bose babayeho niko tuhari. Ingwara rero ya kanseri irahari, iri mu Burundi, iri mu Rwanda, iri muri Kenya, iri mu Bubiligi, iri mu Bufaransa, muri Amerika. Ni ingwara iri hose. Kanseri rero ni iki? Nk'uko nabibasiguriye, kanseri ni ingwara ituma umubiri w'umuntu udashobora kuba no bisigura gute, no bwati mu buzima bwacu bwa misi yose twese tugizwe n'ikintu bita mu Gifaransa mu Kirundi bayita indemangingo, mu Gifaransa bayita selile. Iyo selile rero irafise ubuzima bwayo, umuntu wese afise ubuzima, iravuka, igakura, igapfa. Ivyo rero hariho ibintu mu mubiri wacu bitegerezwa kuraba uko bigenda. Ni nkuko navuga ati mu buzima bwacu bwa misi yose hariho abajeje umutekano batakuraba uko tubayeho. Birashika rero mu buzima bwacu bwa misi yose ko amaserere yacu abayeho, ugasanga hari ingorane iyo ndemangingo
ukikura umubiri wacu ntugishobora gukontorora uko bigenda. Uko rero iyo bimaze gushika ugasanga uko iyo ndemangingo ibayeho umubiri ntugishobora kuyikontorora, bica bishika aho usanga iyo serire iyo ndemangingo ikura ata kintu na kimwe kiraba, bica bituma umuntu abona ikibyimba. Ego, murakoze cyane. Turamaze kumva, jewe ubwanjye ndamaze kumva bavuga kansere y'ibere, bavuga kansere yo mu muhogo, bavuga kansere y'amahaha, bavuga kansere y'ugwinjiriro rw'igitereko. Kansere ni ingwara iri ubwoko bungahe? Kansere nk'uko bivuze ni ubwoko bwinshi. Ahantu hose umuntu afise iyo bita serire cyangwa indemangingo, ahantu hose uyifise kuva kwino gushika ku mushatsi niho ushobora kuza. Urumva rero nakubwira ahantu hose hari umubiri w'umuntu kanseri ashobora kuhaza, kuko nkuko nabigusiguriye habaye ikintu gituma mu bwonko bw'umuntu, mu maserire, mu ndemangingo zigize ubwonko bw'umuntu, hari ikintu gituma bitagenda neza izo ndemangingo zo mu bwonko bw'umuntu, ugukura kwazo ata kintu kikontorora hose urayisangayo. Kanseri ziri ubwoko bwinshi, aho umuntu wese afise serire, afise iyo ndemangingo, hose kanseri ashobora kuhaza. Ego, murakoze cyane. Hari ingwara nyinshi umuntu agwara iyo twegereye mwebwe abaganga mukatubwira muti iyi ngwara ari gushobora kuyirinda iyo ukora icyo gukora ibi. Be ingwara ya kanseri umuntu arashobora kuyirinda? Yego cyane. Ingwara ya kanseri urumva twebwe tuvuga ko mu Burundi wacu nivyo ntayo tumenyereye, ariko mu bihugu biteye imbere ni ingwara yaje kera cyane gose. Ni ingwara yaje kera. Hariho rero ingwara za kanseri abantu bamaze kugira ku vyigwa vyinshi, bizwi neza ko zandura, bizwi neza uko zipimwa, bizwi neza uko zivurwa. Rero muri izo hariho ingwara duhereye nka kanseri nk'uko yavuze mu gwinjiriro rw'igitereko, canke kanseri y'igitigu, canke novuga kanseri z'uruhu. Hariho abantu turazi neza ikizitera, nka kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko iterwa na virusi. Iyo virusi irazwi neza, yarapimwe, bayita human papillomavirus HPV. Birazwi, ivyigwa vyarakozwe, birazwi neza. Rero kugira umuntu ayirinde nk'iyo virusi, hariho urucanco rutangwa ku bana bakiri bato batararangura amabanga mpuzabitsina. Kuri kanseri y'igitigu twese turabizi yuko nk'abantu bakora kwa muganga, kubera bamana n'abagwayi babatora amaraso, ni ingwara kenshi iva ko amaraso y'umuntu ayanduye agacangana nayo wawe uca wandura iyo hepatite. Hariho rero nkizeye incanco umuntu akoresha. Hariho rero n'ikindi kintu tuvuga kwipimisha hakiri kare. Kanseri nyinshi iyo bayitoye ikiri hafi kuvurwa biroroshe. Bisaba rero yuko umuntu naho tofise urucanco ugirisha igipimo cyayo hakiri kare gose, kugira bayitoye itarashika kure uronke ubuvuzi buzotuma iyo kanseri yawe ivurwa atamahera menshi utanze, kandi ubuvuzi bushobora gutuma ingwara ishobora gukira. Ego, murakoze cyane. Muravuze ikintu kijanye n'incanco. Jewe ubwanje sinarinzi yuko kanseri hariho incanco kumbura umuntu azironse adashobora kugwara iyo ngwara. Nimutubwire, twama twumvise incanco z'ingwara zitandukanye, ubukangwe, igituntu n'ibindi. Kubera iki kanseri tutarigira twumva ngo bariko barayitanga mu Burundi, ngo abantu bariko bararonka incanco za kanseri? Urumva ibintu vy'incanco biva kuri politike y'igihugu. Igihugu cose kirafise ivyo gishira imbere muri politike yavyo. Nibaza ko mu Burundi nk'uko bivuze ingwara ya kanseri ntayo twari tumenyereye, ariko ubu kubera ubuvuzi buratera imbere mu Burundi, iyo ngwara abantu benshi bariko barayimenyera. Ndibaza rero nuko mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu nabo nyene babizi, bariko barabikorerako. Jewe amatwi asumira abo twavuganye bari mu bushikiranganji bambwiye yuko nk'umwaka uza urwo rucanco wa kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko ruzotangwa. Hanyuma dufashe nko kuri kanseri y'igitigu nayo
iva ku mahepatite nibaza ko abatari bake nk'umushikiranganji w'amagara y'abantu izo nshansho zirahari ahubwo gusa ingorane ni uko badahimiriza abantu ntibahimiriza abantu nobabwira yuko nko mu bihugu biteye imbere ntushobora gukora kwa muganga utipimishije utaronse urwo rucanco kuko amagara yawe ashobora kuhasinzikarira rero nakuvuga yuko n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi nibaza ko icyo kintu bagikorera umuganga wese kuva ku muganga mutoyi akora ku bagwayi ubwo rucanco akaruronka kugira ruzomukingira. Ego tugarutse ku ngwara ya kanseri mu Burundi murahazi murahakorera ingwara ya kanseri igwiriye cyane mu Burundi niyihe ko twumvise ziri ubwoko bwinshi? Kanseri iyo tumaze kubona mu Burundi ngaha iwacu hadupima turabona hano kanseri y'ibere. Kanseri y'ibere n'ukuri iragwiriye. Turabona kanseri y'abagabo bita kanseri ya prostate n'ukuri mu Burundi iragwiriye. Hakaza kanseri yo mu rusogi bita mu gifaransa bita kanseri colorectale. Iyo kanseri ziraboneka cyane gose kandi n'abana bakiri bato. Hanyuma tukaza kubona na kanseri yo mu bwinjiro bw'igitereko nizo zirahari. Tutibagiye kanseri yo muri estoma. Reka tuvuge kuri izi mutubwiye zibonekeza cyane kanseri y'ibere na kanseri y'abagabo mu gihimba cirondoka c'abagabo bita prostate. Kumbure na kanseri y'igwinjiro bw'igitereko tuvugiza ko ni nyinshi ntitwobivamwo. Nimutubwire duhere kuri kanseri y'ibere mbega iterwa n'iki? Kanseri y'ibere mu isanzwe ikiva twovuga kenshi ibere ry'umuntu bikora gute iyo umwana akiri muto iyo umwana w'umwigeme akiri muto afise ibere ritoyi iyo afise ibere ritoyi iryo bere rizoza rirakura uko umwana aja mu bigero rero twoba ko biva gute biva ku bintu twita ama-hormone. Hariho ama-hormone ava mu gifaransa tuzita ku ma-ovaire. Ama-ovaire nayo akorana n'ubwonko. Iyo umuntu ariko arakura uko umwana akura ayo ma-ovaire yiwe arakura agatanga ayo ma-hormone izo nkabuzo zituma ibere rikura. Rero hariho abantu hari ubwoko bubiri. Hariho abantu usanga baravukanye ikibazo iwabo aho bavuka bafise icyo bita mutation génétique. Iyo mutation génétique yitwa BRCA1 et 2. Iyo mutation yifise warayivukanye umuntu agira kanseri hakiri kare cyane gose, agira kanseri y'ibere akiri muto. Hariho n'ikindi kibazo kiba mu miryango usanga iyo umuvyeyi umufasoni yaragize kanseri y'ibere iza gushikira umwana wiwe yavyaye kubera icyo twita la genetique. Icyo ni cyane bafise ama mutation canke ibindi bikava kuri iyo umuntu afise inkabuzo nyinshi bituma umubiri wiwe ukora utatanya gukora bigatuma kanseri yiboneka. Hariho n'ibindi rero biva ku buzima bwacu bwa misi yose aho tubaye uko bimeze. Hari aho usanga tuba ahantu hari imyuka mibi ituma uko umubiri wacu ukora nabi birashobora gutuma umuntu agira kanseri y'ibere. Mugabo nashaka kuvuga yuko kanseri y'ibere iva kuri ico kibazo cyerekeye ama mutation umuntu afise mu mubiri wiwe yavukanye kandi ziri familiare mu ruhererekane rw'imiryango. Ego hariho ibintu tubaze iminsi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi ku bagore bubatse bakabahanura yuko ngo abagabo babo ngo bobo nk'amabere ngo vyoba bigabanya kanseri y'ibere. Vyo bari vyo? Je niba atari vyo kuko turavye ngaha mu Burundi abantu bafise kanseri y'ibere mu bihugu vya Buraya kanseri y'ibere ifise abadamu barenze imyaka 50. Ngahi iwacu ibyo tubona nuko abagwayi benshi bari hagati y'imyaka 30 na 50 nibo bakiri bato, nibo barangura amabanga mpuzabitsina kenshi. None yaba ari vyo ko bafise abana kubenshi bose abana
yaba biva kutonsa vyogenda gute ko umuvyeyi yonsa umwana bari mu iyo myaka aribo bafise iyo kanseri. Ngira umwana n'umugabo ntibonka co kimwe. Nibaza yuko nivyo abantu usanga barimenyereje, ahubwo nibaza ko jewe aho mpagaze nuko abantu boraba uko inkuru nyazo zibivuga apana kumva ivyo mwibarabara, ko ari ikintu cerekana yuko konsa umwana canke ko nk'ibere na kanseri bitabisa bisana. Nayigusiguriye ikanseri iva guki, umuntu afise mutation afise iyo ngorane genetique yabaye mu biwabo ngo nk'ibere taryonka azogira kanseri. Yego, mbe muganga, kanseri y'ibere yimenyekanye iravugwa igakira cyane gose. Cyane gose iyo kanseri umuntu ayimenye ikiri ntoyi, ubuvuzi buroroshe, umuntu baramubaga agifise akanuze gatoyi akavugwa. Ahubwo nivyo nakora kugira aho kwizigira ivyo bintazi kuko nk'amabere n'ibiki, ahubwo abantu bokisuzumisha hakiri kare. Uzi ko mama wawe yishwe na kanseri y'ibere ukisuzumisha hakiri kare, nawe nyine wihereye ko ukumviriza ibere ryawe yuko atacahindutse kuva ukiri muto, kugira ikintu cyose kizoza guhinduka mu ibere cyawe witura abaganga bagupime kugira ingwara bayitoye hakiri kare bavugwe. Kanseri y'ibere bayitoye ikiri ntoyi iravugwa. Jewe ndafise abarundi kazinzi bamaze imyaka 30 baravuwe kanseri y'ibere kandi bariho. Ego, bajya nabo duhora tubona usanga yaragwaye kanseri y'ibere bikagera aho barica haba habaye iki? Nigera kubwiye umva rero iyo bayitoye batevye. Kanseri yaramaze gushika kure, nta yindi nta bundi buvuzi bari. Mugabo rero hariho ibindi bibazo biva kubera mu bihugu by'iwacu tutaratera imbere. Nkino mu Burundi turafise ikibazo c'ico bita radiotherapy. Radiotherapy mu kirundi bavyita ngo guturira kanseri. Kijya rero n'igipimo gikomeye gose. Nico gituma umuntu uvuga ati ibere ryiwe no risigaza cyangwa bikura ko ryose. Ini wacu kubera tudafise iyo radiotherapy yo guturira inyuma bituma ibere barikura ryose. Ariko mu bihugu biteye imbere umuntu afise kanseri kintoyi ibere barikura ryose, bafata aho hantu hari kanseri bakahabaga, hanyuma inyuma yaho babaje bagaca bahaturira kugira niyo abantu duserire twasigaye batabonye duce tugenda. Rero ni wacu ikibazo kiri kubera tudafise iyo ntuzeye mashini guturira. Umuntu abafise agakanseri gatoyi dufata gukora y'ibere ryose kugira twamukingire nta kuntu. Ariko ivyo mu bisanzwe yaba abantu bini wacu, yaba ama association akora muri ntuzeye mu gukingira agateka k'umukenyezi, bomenye ko ibere ari kirumara k'umukenyezi. Izo appareils bakundeka ko zitoboneka, ibindi ntiboneka. Uravye Bujumbura imodoka zigezweho barazikura kandi ntize twozigura hamwe twovuga ati n'ubuzima bwacu. Cyanke aba badufasha hariho za Unifam zikorera mu Burundi, hariho za PNUD, hariho zandi. Kubera iki izo mashini zitogurwa kugira abakenyezi bo mu Burundi afise kanseri gatoyi ntibamukibere ryose, kuko umukenyezi bamucibere bituma yikumira agira ubuzima atari bwiza. Ariko iyo mashini yoboneka umukenyezi afise kanseri ntoyi ntaka kurica kubera iki? Uramuvura ugafata aho hari ico kivyimba ukabaga ukagikuramo, hanyuma inyuma yaho ugatuturira niyo appareil bita radiotherapy kugira niyo abari duserire twagiye hehe dushe tugenda umuntu abakize. Muganga, abakenyezi n'abigeme wewe nk'umuganga kugira ngo kumbure birinde canke babimenye akajambo ubwira abakobwa n'abadamu kubijanye n'ingwara ya kanseri ko bakaye? Sinobibwira abadamu gusa, sinobibwira abantu bose kuko twaba dugiye mu gukumira. Nkuko twahereye twavuze ko mu bakenyezi kanseri tubona cyane, turabona kanseri y'ibere, tubona kanseri y'ibinjiro by'itereko. Tutibagiye ko abagabo mu Burundi kanseri ya prostate uruzi turayibona ni nyinshi. Ico rero bahanura nuko abarundi
nivyo turavuga ngo twarasize Imana imbere bwana twasize Imana imbere twovuga yuko ubushakashatsi nabwo ntitubwibagire tubaye uko abandi babaye iyo kanseri y'ibere iribonekeza mu bipimo twama turonka iminsi yose birahari no basaba yuko bo kwipimisha hakiri kare wa mukenyezi ufite 50 uwo yishikanye utaragwara genda kwa muganga bakubwira icyo bita mammografi bakupima iryo bere ryawe basanze atakirimo n'amarabi bwari n'ikintu bakibonye hakiri kare bagupime kuko kanseri bayitoye hakiri kare ubuvuzi burashoboka. Icya kabiri kuri kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko ni kanseri Imana yaratanze umuntu kwirinda. Ukuyirinda gute? Ushobora kuyirinda mu gufata urwo rucanco canke ukipimisha hakiri kare. Ibipimo ngaha iwacu turabifise birahari uje ngaha barakugira ico gipimo mu masahane rwose nisho. Jewe rero cyo hanura abarundi n'abarundi nuko tutakuba ko abandi babaye bashinga ntahe b'abarundi gitwihuze kanseri ya prostate irahari mu bitabo byose ugiye kwasoma ni kanseri yibonekeza kwa shinga ntahe ku bantu b'abazungu mu bitabo vyandikwa bivuga yuko ni kanseri yibonekeza ku myaka 50 mugabo ku bantu babirabure ni kanseri yibonekeza hakiri kare ku myaka 45 mushinga ntahe 45 w'umurundi washa kuvyanka warashize Imana imbere nta kibazo mugabo umenye yuko iyo kanseri hari kandi abo tubona benshi baza kwipimisha baza kwipimisha bageze kure batagishobora kuvura. Rero nukuri je ntuhanura abarundi yuko twokanura amaso washa kuvyemera utavyemera ubushakashatsi burahari kandi buragufata waba umurundi waba umuzungu buragufata n'ikimenyamenya nakubwira ati ngo ngaha muvyo dupima kanseri ya prostate yuzuye kanseri y'ibere irahari kanseri y'ubwinjiro bw'igitereko irahari ku barundi ku bazungu kuba jewe navuga ati ndafise Imana yuko mpima abazungu n'abirabura irahari ivyo tubona mu Bufaransa ivyo tubona ngaha mu Burundi kiretse gusa ko mu Bufaransa bajijutse abantu bakipimisha hakiri kare mugana natwe twaguma twarasize Imana imbere tukibageza yuko izo ngwara dufata abandi nazifata. Mwashoboye kumva muri kino kiyago tuje kugirana na muganga hari menshi Jean Marie asanzwe avura ingwara ya kanseri. Mwumvise ibitari bike, mwumvise ingwara ya kanseri icarico, mwumvise ubwoko butandukanye bw'ingwara za kanseri, mwumvise ko kanseri bitandukanye n'ibyo benshi bibaza ni ingwara ikira. Kanseri nk'uko muganga hari menshi yabitubwiye iyo uyipimishije hakiri kare ni ingwara ikira. Yanatanze n'imbere n'impanuro zitandukanye haba ku bafasoni bagwara ingwara ya kanseri y'ibere canke y'ubwinjiro bw'igitereko, yatanze impanuro zitandukanye haba ku bagabo bagwara ingwara ya kanseri y'abagabo bita prostate, yatanze impanuro zitandukanye zotuma umuntu ashobora kwirinda iyo ngwara canke akayivuza hakiri kare. Ndamushimire muganga hari menshi Jean Marie, nongere nshimire Cizaniki yatumye amasanamu abashikira ameze neza. Nitwaremo Prosper niyo nkuru naho butaha murakoze.